ubwa mbere ngira mbanze ndabaramutse amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana niyo muri iki gihe dukeneye cyane, kuko niyo mahoro ashobora kuturemesha aho umutima uvyemera mugabo umubiri bikananirana. Dukeneye rero indemesho y'amahoro ava ku Mana. Ndagomba ndabashikirize iri jambo ryo kubaremesha, ndabaremesha kuko vy'ukuri nk'abantu b'Imana ni igihe cyo kurema kuko biraboneka neza yuko ivyo turimwo ari integuro y'Imana. Ni integuro y'Imana kuko biraboneka, mbere je ndabifate nk'uko ari nk'igitangaza. Mwiyumviriye iyo Burundi buva, iyo twavuye tuzi umutima abarundi twari dufise, uno munsi tugashikirwa n'ibibi, hanyuma igihugu kikaba gitekanye, abarundi bakaba batekanye, hose ukabona yuko turi koko abana bagize umuryango. Uwabonye kahise ko Burundi ibi ntavyo yo kumva. Nico gituma ari igihe cyo kurema. Tureme kuko umuvyeyi wacu ntiyadusize turi intano. Biraboneka yuko tubona ko tutari intano, biraboneka yuko koko turi umuryango urimwo abana bakuze, abana bazi kibi n'iciza, abana babona iyo babandanya baja. Kanatsinda wenyene yaratwirereye, araturera, adushira mu mutima w'ubuntu. Kare twari mu mutima w'ubukoko, aradushira mu mutima wo gukunda Imana kugira ngo tubone ubuntu, tugire urukundo rw'Imana. Wenyene rero yarose umwanya wo kudukuza, aradukuza mu ijambo ry'Imana, aradukuza mu bwenge, aradukuza mu buntu. Yarose rero umwanya wo kutugira abantu mu gihugu. Rero ubumwe wese muri iki gihe turimwo namenye yuko turi ku mbuga y'Imana kugira areme. Imana iri kumwe natwe kuko yaratwigishije guhamagara Imana iraza mu Burundi. Ubu rero turi mu rugo rw'Imana, n'Imana igwicungiye. Igihe twari tugitangura kubona mutima mweranda katuzamwe, twavuga tuti Imana tuyihaye ikibanza ca mbere. Ico gihe ntitwari bwabone, mugabo tumaze kugira iryo sezerano twese twarabonye, kandi Imana yaciye yizira. Igituma ndababwira nti uno munsi ntimwihebure, nuko jewe nk'uwo twagendanye tugashika ikibanza ca mbere Imana, tukavuga tuti ubu Imana niyo kizigenza mu byo dukora vyose. Twari kumwe ndicabona. Uno munsi ndavye aho tugeze, ndashobora kuvuga nti guhera uwo munsi Imana yaciye itangura urugendo yonyene ibari gwigirira, iradushira imbere ubuturongora ari we muvyeyi wacu, iramushira imbere kugira ngo Uburundi bukire. Biboneka neza uno munsi ko Imana yavuze iti wewe uzofata uru rugendo, ugire ibi, ugire nibi, hanyuma ubihejeje uzoheza wewe ucutaha, uzosiga kandi n'usigarara bikora.
aha ntitwokwirirwa turakekeranya. Je ndashobora kwemeza yuko vyose vyabaye n'ubugombe bw'Imana. Yarabiteguye yonyene, iravuga iti urugendo ruraheze nimwaba mubibona neza, n'utahora abona nabone, kuko yararose umwanya wenyene wo kudusezera. Ivyo bintu ntaho vyari bwigere biba. Abarundi barabona yuko atabasize bari imfuvyi, arabashikiriza abarongozi bashasha, ati ngaba arabaremesha, arabasaba abarundi kwizera abarongozi bashasha batowe kugira ngo bagume baremye. Ko turabo mu Mana tugume twibuka na Yezu mu kuva ku isi yarabona yuko bazosigara mu kajembe gete. Ubwa mbere aratora umukuru w'abatumwa bari kumwe, aratora Petero ati wewe ndagira intama zanje. Yaravuga akavuga mu migani gushika bataka kumubaza bati mbega none ugira uje. Muribuka ko hari n'abamubajije ngo none ubone nkugira ubogore ingoma ya sokuru Burahimu. Ntavyo bamenya, natwebwe niko vyabaye. Yaratubwira atubwira mugabo ntavyo twamenya. Ariko igikuru duguma twibuka nuko ntiyahengeshanya kuremesha abarundi, ababwira ati ntacyo turi Imana itatugize, ntacyo dufise Imana itaduhaye. Nuvuga twese turabi Imana. Yezu nawe nyene igihe yariko arategura kugenda yavuze ati sindabasize mwenyene, nzobarungikira umuhoza mutima mweranda. Natwebwe muri iki gihe niwe ariko aratuma tuguma turemye. Iyo tutahamagara Imana, umwe wese ari mu kajembe katavuga ati tuvahe tujahe. Nico gituma ibindi ababwira yuko ivyo turimwo n'ubugombe bw'Imana. Ari ubugombe bw'Imana rero ntidushobora kubiharira, kuko dusomye no mu ijambo ry'Imana muribuka Paul ariko arabwira Abanyaroma ati nta numwe muri twebwe ariho kubwiwe, kandi nta numwe apfa kubwiwe. Turiho tubaho kubw'umukama, niyo dupfuye dupfa kubw'umukama. Tubaho rero canke dupfa tuguma turaho umukama. Murumva yuko uno munsi ari uwapfuye ari uriho, twese turabo umukama, kubera we tuguma turi kumwe. Aha twebwe tubona dufise amaganya kubw'umubiri, ariko ni igihe cyo gusenga cyane kugira ngo ntitugwe mu nyoshambi. Uno munsi turi kumwe n'umuvyeyi wacu kubw'Imana. Imana nidufata kuko ni Imana y'abariho, ni Imana y'abayitavye. Jewe ndarema cyane ko turi kumwe, kuko muribuka tuze turafatira ku bimenyetso bimwe bimwe. Yezu igihe yajana na Yohana na Petero gusenga ku musozi, murazi ko Musa na Eliya bamwiyeretse barababona. Murumva ko Musa ari mu ijuru kandi Imana iramutuma. Natwe Musa wacu muravye ivyiza yakoze, umuvyeyi wacu ku vyiza yakoreye i Burundi, akadushira mu Mana, akatwigisha Imana gushika aho Imana izi Burundi. Uno munsi bari kumwe, ejo muzobona ariwe Imana ituma kuza kuturemesha. Nico gituma ntihagire umuntu amukurikiza amarira, ntihagire umuntu amukurikiza amajambo mabi. Iki gihe nababwiye ni igihe c'amageragezwa, ni igihe c'ibigeragezo, kubera Shetani bibona imitima yoroshe itangura kuyikoreramwo. Nihajya mwumva amajambo menshi kugira ngo akunde ayo majambo adutuntuze, duhave duta Imana tuje muri Shetani.
umuntu wese mwumva ariko avuga amajambo mabi mumenye yuko nushaka ko dutirimuka tuve muri cya kibuga c'Imana tuje mu nzira ya Shetani. Aho iki gihe niho Shetani ikora cyane kuko irarondera ingene twocanamwo. Erega muramenya yuko Imana yo tutayihamagara ntitwa turagira n'umutima wo gukunda na ubuntu. Mugabo mumenye ko Shetani ikorera mu bantu nkuko n'Imana ikorera mu bantu. Ahari Shetani, ahari Imana na Shetani niho ikorera. Nico gituma hari abantu bagenzwa na Shetani no munsi bashaka yuko dusubiranamwo. Bavuga ati mbega ntibosubiranamwo kumenga ibihe byari bigeze. Mugabo ndababwire musenge cyane kugira ngo tubaneshe. Umuntu wese mwumva ariko avuga nabi cyamubwira muti we Shetani yagufashe tugusengere. Ntimumwishure ngo muje mu rugendo rwiwe kuko iyo Shetani yo bibakweze mukaja ku kibuga cyayo kandi mugiye ku kibuga cyayo kugira mukiveko byo bagora. Uwo mwumva wese ariko azana ikintu gishobora gutuma ducanamwo ni muce buvuga muti mva hampande wa Shetani we uruwo gusengerwa. Mugabo gatangura kumwishura birabagora. Musengere muri ibihe turimo nibihe byo gusenga cyane. Twebwe rero yego nivyo umuntu ashobora kuvuga ati none ko Imana turi kumwe, Imana yadutungiye umuvyeyi akaturongora akatujana, none kubera ko Imana yavyemeye. Aho naho nyene nagenda baremeshe abavuga ati kubera ko Imana yavyemeye, kugira ngo umuntu areme nabanze yiyumvire. Mwijambo ry'Imana harongera hakatubwira mu Baroma ati mbega none icyabumbwe cyobwira umubumvyi ngo kwambumvye uko haruharira n'umuha. Aho tuvyumve yuko Imana aha ni mu murima wayo, aha kwisi ni mu muzabibu w'Imana. Dutegerezwa kumenya yuko ni twebwe turi bitegwa. Muri bukana Yesu abonye abashaka kwiga ijambo ry'Imana ari benshi cyane, mugabo bigisha ari bake yavuze ati ivyimburwa ni vyinshi mugabo abakozi ni bake. Vyerekana ko twebwe turi ivyimburwa. None mwebwe iwanyu ko murima mugatera mukimbura mugasoroma, ibiterwa birigira bivuga ngo mbe niko eko nsoroma. None ni kubera iki twebwe dushaka kubwira nye n'umurima ko adakwiye gusoroma mu murima wiwe? Ahubwo ico twokwitegura nuko muri uwo murima twoba imbuto nziza kugira anje gusoroma ntubiga ikumbi. Iki ni igihe cyo kwigishanya, ntitubi bikumbi, tuba abantu beza. Ahandi hoho nye n'umurima asoromera ahashakira. Tugume turemye kuko ibi vyose naho vyari bwashike mu Burundi aho twese duhurira hamwe turi amadini yose tukumva ko turi mu Mana. Ibi nivyo rero bituremesha tugume tuvuga tuti Imana niyo ikora ivyishaka. Iragiye dusigiye nini cyane rituremesha kandi turigendeye nta na kimwe tuzoba. Ubwa mbere murazi yuko abarundi twari turimwe mu rwanko twarankana, ariko aratugarukana mu mutima w'urukundo. Twaranka igihugu cyacu aratugarukana mu mutima w'ukunda igihugu cyacu. Nimuze mutangare n'ubundi mwumva bavuma igihugu cyacu kandi arabarundi. Ni bimwe nababwira Shetani igendera Imana iri nabo nyene bazokira tubandanye kubasengera. Mugabo uba barundi sinzi barakunda igihugu cyabo. Ikimenyamenya murabona ibihe turimwo mukabona yuko tuguma twibereye mu mahoro. Aha akakayaga mubona ntimugire ngo nakayaga k'abana b'abantu, nakayaga k'Imana kuko ubu niyo yonyene iri kwiratugaba twese niyo turemesha. Kandi yiba Shetani aha tuba turajyana
nico gituma mugwa mutegeza gutegera ko turi mu mana kuko yiba shetani aha twese tutatuyo turaryana umwavuga ngo mbega nje he ngira iki mugabo kubera akayaga k'Imana twese turabona iyo tuja ivyo niwe yabiduhaye ni ntoranwa yiwe kera none amatora ntihari umuriro ca muraba tuva mu matora hanyuma n'umuvyeyi yaratwungiye ubumwe agaca shengera tugaca dusigara dutekereje tukabona yuko koko yadusigaranye kizigenza turi imfuvyi nabibabwiye kuko byose yasize abitubwiye abari bari Gitega barabizi Igitega mbere novuga ko ari wo munsi yadusezera nta muntu yo hariya amajambo yavuze ni musubire muyiyumvire gushikaho anavuga ati aha turabimitse nuvuga yarahejeje kuvuga ati jewe ndahejeje nimwamwibuka ari akajambo yavuze ngo mambo kwishe murasaba Imana muze tuze turaheza gutyo mu mutima mwiza dusiga abana tubatunganije neza bagasigara mu mwumvikano uno munsi rero twebwe no kuremeshanya cyane cyane tuvuga tuti ntiduhave turenga kwiragi yaduhaye nivyo kubaka ntibubaka ku munsi umwe tuzoguma twubaka haratanguye Musa arubaka arasiga Yosuwa aragenda Yosuwa nawe gutyo biragenda kandi hamwe baragwa handi bakavyuka ariko twe dusaba Imana tuze tugume ijambo ry'Imana je ndabaremesha nababwira nti naje wari jewe yarose umwanya wo kusezera je nyene twiya dusezeye n'umuryango araduhamagara ati nimuze ndabahezagire turajana n'umupfasoni wanje turajana araduhezagira aravuga ati asaba Imana turiko turasenga ati izi nguvu zari zindimwo nizibajemo nabo izari mu muryango wacu nizibajemo ababibonye barabibonye yambwiye ati nimuduge kuko tugira dutangure kampanye ntituzi ko tuzosubira kubona kandi yabivuze uko nyene duhejeje gusenga ngo kandi aha ngo ntituzosubira nanje kujya nama nivugira Imana niyo nkuru nivugira gutyo Imana niyo nkuru mugubu niho menya ko yavuga ati la famille présidentielle na famille yiwanje aha turahejeje turi kumwe twese gutyo yarose umwanya jewe no babwira yuko yarose umwanya turayaga n'ingene igihugu twogitunganya ku ntambwe tugezeko nta kintu novuga ngo ndafise ico narisigaje kumubaza vyose ndabifise mu manote kuko ivyo nari kumubaza vyose narose umwanya twagize amaseyase menshi cyane menshi ntagire rero umuntu yo kwimvira ngo burya ngo hari akantu kazohava kamusobagira gute n'ijambo ry'Imana yantekere yavuze ati wewe uzuga umugendera kuri yarantekereye vuga tuzuga umugendera kuri wamenga nyire ntituzosubira kubonana igihe tuzoba dutanga ubundi butegetsi mumba ndafise ivyo ngendera ko ivya yambwira ati ahangoye hari ngaha aha twahakosora gutya muribuka n'ivyo yaguma avuga ati ndazi ko hari ingorane sishaka kumuraga ingorane hari hizazosanga nahejeje agashiraho umugwi urereka ibibi biriko bikoga ubu aba mu ntwaro kugira ngo koko hatangura uburongozi bushasha budagiye ku musenyi buri ku mushinge murabona gushira iyo komisiyo ntayo yahora ashiraho ngo manda ziraheze ndetse nibaza yuko nta bindi bihugu bizishiraho mugabo agashira bati turashizeho umugwi w'inderetsi kandi aba bantu bose bazokonona muri iki gihe bazohanwa hajya bituraze nico ituma ntagira abantu bibaza ngo sihari nihari abarundi rero twese nitureme tugumye iragi yiwe igiragi ry'urukundo gukundana abarundi twese dukundane tubone yuko twese tugize umuryango umwe w'abavukanyi abaduteranya tuvuge uti wewe turazura shetani rondera abacanamwo igihugu tugikunde
tugikunde ntagire umuntu numwe avuga ngo burero ngo turabona murabona muribuka ducira umugani ati ibihengeri mu ruhongore bitera imfyisi amero ubu hariho abaca bagira amero ati seromoma aganda babwire dukunde igihugu cyacu ntihagire umuntu numwe adusamburira umuryango wacu kuko igihugu niyo mpezo yacu tureme rero turemeshe n'abandi hariho n'abanyamahanga benshi nabo nyene usanga baracitse inkokora babatelefona abantu yashetani nababwirira akazi bihuha vyinshi cyane kugira ngo bace inkokora abantu hamwe iyo tuba tutaraba Imana bashaka ko dushika ku gihe uhusha umuntu yohenuka mugabe binyere nibiba ari byo bidukomeza ahubwo hamwe azosanga naho yohenura tudahenuka ahubwo naho yozana brende ibinyere nivyo bidukomeza erega ngo ingaburo y'uwemera n'amageragezwa ibi tuza turavuga mu ijambo ry'Imana tubigendere kuko uri mu ijambo ry'Imana ntacuba uri kumwe n'Imana kandi Imana ibipanga uko bishaka twese muri bukiganuke yadutekereye yaravuze ibuka yatubwiye muri Yeremiya 33 yadutekereye atubwiye ati Imana niyibigira nibirema ikabikomeza ngaho ushaka gukomera rero guma mu nzira y'Imana kandi ukurikije amategeko y'Imana yose si menshi ntanagoye kuko Imana yonyene yatwibwiriye ati urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose urakunda mugenza nkuko wikunda wewe nyene ivyo bishoboye bizabiheze none rero tumenye amategeko y'Imana ivyagezwe tubigendere ntiduje hirya canye hino kuko tukaja hirya tuzatwikwege mu vumo shetani cayinjira tugume ku murongo w'Imana nkuko umuvyeyi wacu yaguma bitwigisha hanyuma dukundane nkuko twikunda aba bariko bararondera ibintu bizibura imitima y'abantu barondera ibintu duhuha kugira bazibura imitima y'abantu bajya ntiba bariko bigira neza gukunda mugenza wawe nta kindi uvuga uti ico udashaka ko uwundi akugirira nawe ntukigirira uwundi nta bindi bigoye kugira ukora ikintu gikorera mugenza wawe banza urabe ko wewe uwo kikugirira kinezereye ni wasanga uwo kukugirira kinezereye nawe urakigirira mugenza wawe mugo ubonye uwo kikugirira kibabaje uraheza nawe wirinde wikorera mugenza wawe kuko kujya ubabara niko nawe ababara tugendere muri uwo mutima tureke gukomeretsanya ibi bihe nivyo kuremeshanya kandi tugenda turarira rego nivyo umutima urabishaka ko tuba abantu twumva ko turemye mugabo umubiri birashoboka nico gituma umubiri rero yo wase nawo dusenga Imana kugira ngo umutima ukomeze n'umubiri ni kuri iyo ndemesho nagomba guhereza ko nguma shimira cyane abarundi ko tuzi kwigumya ko twamaze kugira umuryango tukamenya ko turi kumwe twese dufatane mu nda twigumye ibindi vyose Imana niyibibona ariko dukomeze gusenga ntidutirigane gusenga kuko ujya mwanya uretse gusenga niwo mwanya connection hagati ya wewe n'Imana ibicitse Imana rero ikurondeye muri rezo ikakubura shetani nayo ikigutwara nico gituma mukomeze gusenga cyane kugira ngo tugumane connection n'Imana murakoze Imana ibahezagiye